kaze mwese mukurikirana BOX TV canke Dunda Entertainment ni TV zibiri. Uno musi turafise umutumire amahoro neza. Amahoro. Mumeze neza? Amahoro tumeze neza. Ego. Mwoshobora kutubwira akazina kanyu? Mazina nitwa Nshimirimana Gilbert. Nshimirimana Gilbert. Turabona ko Nshimirimana Gilbert akuze. Ego. Hano twagusanze muri X Paging International. X Paging International wayinjiye mu kuva ryari? X Paging International nayinjiyemo mu kwezi kw'icumi. Mu kwezi kw'icumi? Urumva nk'ubu imazemo amezi ane mezane. Byagenze gute kugira ngo ushobore kuyumva? Kugira ndayumve naribwiwe n'umugenzi kuko hariho societe nk'izi zisanzwe zikora nk'ibi mugabo zitari cyo kimwe na X Paging, zitari cyo kimwe. Hama hari umugenzi yari yayijemo arambanira ati burya woza muri X Paging ni societe nziza cyane kandi ifise hariho igisata harimo amaproduit amaserire souche ameze neza cyane. Hanyuma rero nanje ndaciyenza kuko sanzwe ndabikunda. Ego. Wari usanzwe uri mu yindi? Yego. Dinas? Oya. Nari sanzwe ni muri societe bakoresha amaproduit. Ego. Bita BFSUM. Iyo ntanari gumbe. Rero aho waboneye akabijya muri iyi nimba tutabagoye mwoshobora kuvuga akabijya iyi isumbije izindi? Ego irafise akabijya isumbije izindi kubera izindi zisanzwe zifise amaproduit. Ego. Ariko si amaserire souche. Ego. Iyi nayo ifise amaserire souche. Hambavu y'ivyo ifise na application. Ego. Application rero naco ni ikintu ciza cyane kuko iyo umaze kuyikoresha ukaba umu actionnaire uca wumva yuko iyi application izoza gukura abantu benshi mu bukene. Iyo urumva irafise application hanyuma ikagira n'igisata c'amaproduit kandi uvuze serire souche. Kuvyerekeranye na serire souche mwobidusigurira neza ko tutavyumva neza? Ubwa mbere hoho serire souche hariho serire souche embryonnaire. Nukuvuga ngo serire souche ndemanwa imana ni ukuvuga ngo iba yararemanye umuntu imbere y'uko umuntu abaho. Hakabaho rero na serire souche vegetale zivuye mu bimera arizo zizi nk'iyi nitribe ni serire souche vegetale tuvuga ngo ni serire mère zitangwa n'ibimera aho bafashe ubwoko bw'inkere 9 hanyuma bakaburamfurusa n'ibindi bimera ivyamwa byinshi imboga kuvuga ngo 22000 phytonutriments bongeyemwo kw'iyi produit. Produit rero baravuga ko ishobora gufasha kubakomeye no kubagwayi gufasha ku ngwara zishika 137 no kuvuga ngo 137 maladie. Iyi nitribe niho bavuga ko ari serire souche mais ziba zirimo
serire souche mère urumva ko ari yigenga umuntu. Ego. Izi produit rero zirimo serire souche mère ziri original. Ego. Okay. Hanyuma tugarutse no kuri izi zindi tubona ko tubona umenga hari zitatu nizi gusa. Oya dufise ngaha ubwoko bw'amaserire no kuvuga ngo dukoresha ubwoko bw'amaserire souche nizi turafise nitribe na nitriteke. Ego. Hanyuma nitrikafe si iyi si serire souche kuko icyo twita serire souche ni ikintu kiba ari sibirengwara bacisha munsi y'ururimi. Ariko iyi nitrikafe bashira mu mazi. Yoyo urumva ikica mu nda. Iyi rero nitrikafe nayo ni kafe nziza cyane. Ego. Aho bakuyemo kafeyine ikozwe mu bimera mugabo ata kafeyine irimo. Ego. Mu bisanzwe ikozwe mu vyamwa. Iyi nayo ni kafe nziza cyane ishobora gufasha ku bantu baba bafise uburuhe barushe. Ikindi irakorana n'udutsi soza bwenge ku bantu baba barushe bakayinywa iraruhura. Ikindi iraduza libido ku rwego rwo hejuru. Ego. Ku bantu rero bubakanye kuyihereza iby'ingenzi. Muri rusange rero urabona ko rero zica ziba zine. Ego. Twabonye hariho nitride na nitriteke na nitri B na nitri cafe coffee ariyo yiyi. Ni zine rero ziri muri X-Paging. Izi zine dukoresha muri X-Paging. Tuyashoboye gushira muri kino kigo ciwe Dato Ivan Lim. Ariko hariho n'iyindi batubwiye ko ishobora kuza vuba. Turacayiteze igira gatanu. Ego. Hanyuma tugarutse ku byerekeranye na ya application. Wodusigurira neza kugira abariko baradukurikirana nabo baze bayiteho. Ku bijanye na application nkuko mubibona ngaha ni application novuga ngo idasanzwe bayikoze ku buhinga bukomeye kubera ko harimo Facebook, WhatsApp. Urabona ko urashobora gutumira abagenzi gucreya amagroupe, amastatut, amamessage. Ego. Ikindi bongeyemo tutari tumenyereye niyi uru rubuga bashizemo aho umuntu azoshobora kugura ibintu akoresheje telefone yiwe atiriwe ari deplace adafashe indege cyangwa ngo afate imodoka ariko akagira commande muri ya telefone yiwe hanyuma ibintu bikaza bikamusanga kuri adresse azoba yabahaye nka kujya kwa Alibaba. Ego. Urumva ivyo navyo ni by'ingenzi. Ego. Ukandika message, ukarungika audio, mukayaga mubonana, appel video. Ego. Hanyuma hakabamo ibi byo gusaba ubugenzi. Hakongera hakabamo na X-Space yo kuzodandarizamo ibintu, kwamamarizamo. Ego. Hanyuma kugira ngo ushobore kuyinjiramwe naho bigenda gute wewe umaze kuba waramaze kwinjira muri X-Paging bisabwa iki kugira ngo ube umunyamutahe? Kuba umunyamutahe
kugira ube umunyamutahe wo muri Xpaging ego biroroshe cyane barabyoroheje kuko naberetse hariya ziriya ngaburo ego ni ukuvuga ngo dato yagombye ngo abantu ntibazohave baca amafaranga hama ngo ntibashobore kuyarya nicyo bituma yaciye azana leseri de souche ziza gufasha abantu kugira bagire amagara meza ego rero mwuko gufasha abantu ni ukuvuga ngo kugira ube umunyamutahe ni ukuvuga ngo uragura pake zitatu za seri de souche ego izo nazo ziri kuri 1,26,000 ego iyo niyo package ya mbere ego package ya kabiri ni pake 15 ego zigira 5,130,000 ego iyo nayo ni action igira kabiri ego action ya kane ari nayo ya nyuma ego ni 10 millions 260 ego aho naho baguha pake 30 z'aya maseri de souche izo zose ukazihereza izo urashobora ukazihereza n'umuryango kuko zino produit novuga ngo ushobora kuzifata urwaye cyangwa ukomeye ego kugira ngo serire zawe zimere neza zigume zimeze neza ego hagati aho rero ugaca uvuga yuko ububaye n'umunyamutahe kandi uburonse n'amaproduit urumva ko kwinjira biroroshe kandi ni byiza cyane kuko byitwa rero yuko umaze kwinjira umaze gutanga ayo mahera mwatubwiye hariho 1,26,000 ni cyambere icya kabiri 5 millions combien 5 millions 130 hakaba na 10 millions 260 urinjira bakakwandika muri application nibyo ububaye umunyamutahe hanyuma bagaca baguha na produit ntiyumva ko ari iby'ubuntu ibi bintu mbese bizomara igihe kingana iki ibi bintu aho bazobitandukaniriza abantu urumva byitwa ko ari bishasha ni bishasha kandi kwinjira novuga ko ari ku buntu ni nko ku buntu mu bisanzwe muri application umuntu ntibyari umuntu ntiyovuga ngo aja muri application kuko yinjiye akariha ayo mafaranga urumva ko baba bamuhaye produit baca bamuha produit zari zikwiranye nayo mahera urumva application dato yavuze ati ivyo ntibikwiye uwo muntu tureka tumugire umunyamutahe kugira umunyamutahe urumva ibyo bintu hariho igihe bizohera ku buryo avuga ati ubu turi muri promotion cyane gose ni nka promotion kuko urumva uguze produit oya ushizemo umutahe baca bagushimira noneho bagaca baguha produit icambere amagara akabanza kamera neza hanyuma ukaburi no ukaburi umunyamutahe kuvyerekeranye rero n'imitahe ryari bazokunguka ni ukuvuga ngo ntuzeye iyi application izotangure guhemba ko ari nshasha application kugira utangure guhemba turacabirindiriye ego ariko nibaza yuko atari kera cyane kuko si application iri mu Burundi ni application iri international iri ku isi yose ubu rero ko iri ku isi yose ni ukuvuga ngo abantu benshi bariko barayinjira kuko yavuze niyakwiza aba utilisateur yifuza azoca atangura guhemba bisigura rero ngo niyatangura guhemba kwa kwinjira ku buntu irashobora guhagarara itanguye guhemba bica bihagarara ndibaza kuko uravye na limikashi ubu barahagaritse abanyamitahe urazi ko batanguye 2016 batanga 500,000 ku musiperaje
hajya wabushizemo umutahe kuko 500,000 ntuyakoresha ntuyakoramo urajana uti ngomba kuba umusuperaje byarangiye bageze kuri 30,000 muri 2024 heze mu myaka 9 gusa bari baheje kuvuga bati turakwije naha bizohazogera igihe bakwiza none azosubira kwinjira ngo awe umunyamutahe bizotwara imyaka ingahe ntitubizi igihe bizotwara ariko icyo tuzi coco nuko hazogera igihe niyatangura guhemba kuko yarabivuze ko atanguye guhemba amaxi azoduga kandi birumvikana ariko ubu uye nubwo ataratangura guhemba turakora kandi amahera umuntu arayaronka ego turabandanya n'ikiganiro cacu rero undi munsi ngira tuzobarondera kubyerekeranye n'ingene byose bikora ariko ubu turumva yuko ari application muri rusangi tugerageje kugara TV yacu twumvise ko ari ibintu bibiri sibyo wowe bitubwira neza hariho produit na application kandi watubwiye yuko winjiye udanye amahera umutahe baca baguhana na produit biboneka ko nta n'ikintu na kimwe we biba bigutwaye ego hanyuma ndabona yuko wowe ukuze urakuze nkaba mbona hariyo rwaruka rukeya nukubura amahera canke nukubura kuvyumva wogerageza kumvisha abantu kugira baze ari benshi muri Xpaging uhereye kugwaruka ego uhereye kugwaruka rurimo ngaha ni societe novuga ngo irimo bose harimo n'abakuze mugabeshi maze kubona harimo n'abadakuze hakabamo n'ugwaruka nubwo ugwaruka atari benshi cyane si benshi cyane kandi no kuronka ayo mafaranga kugwaruka ntibyoroshe ariko nk'umuntu maze gukura na cyane harimo abantu bafise imbono aravuga ati aya mafaranga reka ndayashireyo uko inyuma hari inyungu ego icyo bivuga ego turabashimiye mwosubira mukatwibutsa izina ryanyu hanyuma mukatubwira naho tubasanze kugira n'abandi burya abantu benshi kugira bashobore gutera imbere bagira cyakindi bita curiosity aravuga ati none Xpaging iko ndayibonye kuri YouTube reka nje kubaza nihe aha nihe ku mazina nitwa Shimimana Gilbert ego hanyuma abasanzwe ndi umwe mu bakora muri kino kigo hanyuma hano naho ni mu nyubakwa ya Bicor House 4e étage numéro 19 ego niho dukorera turabashimiye cyane muhezagirwe amen